kintu ushobora kuhatera kihabe mugabo ipiripiri yoyo iradagutse kuhaba. Twabitanguye tugeza turavye umwimbu twahora tuhakura ngahaye iyo twarimye nk'ibigori iyo twarimye nk'ibiharage wari umwimbu mutoyi cane ariko kurugezo twariko Okay, yes, tubaramutse tubifuriza amahoro y'Imana, amagara meza n'amafaranga. Bagenzi, uyu munsi uri hejuru aho turi kumwe n'umuhinga cyane mu burimyi, aho yarimye igiterwa kitamenyerewe cyane mu misozi, aho turi neza na neza mu ntara ya Karusi, komine Shombo, umutumba Bukirasazi. Turi kumwe n'umuhinga mu bijanye no kurima igiterwa c'ipiripiri. Tumuramutse, aramutse abandi, aramutse bariko baradukurikirana, aratubwira neza umugambi yawutanguye gute, yavyiyumviriye gute. Ego tukuramutsa Musavyi Aburaha, aho tugusanze mu murima uriko urasoroma igiterwa cawe c'ipiripiri. Turakuramukije rero. ndabaramukije cane ndababaza ati mwafunguye mbega ko munda harara inzara hakazinduka inzira. Asha twari twagerageje twakoze ku munwa, ndazi n'abandi bariko baratwumviriza abaza kutubona kuko tubona ari kumwe na ikipe imenezerewe imeze neza, bafunguye ameze neza. Okay, hanyuma rero Musavyi ninde, ubuzima bwiwe bwari bumeze gute? Musavyi nitwa Musavyi Aburahamu ku mazina y'iwanje. Ni ukuvuga ahaye turi ni muhira kwa Mutama dawe yamvyaye. Nitwavukiye ahantu hagutse cane, n'ahantu hari amatongo mato mato, ariko ayo matongo mato mato niyo tugomba kuvyaza umusaruro. Mu kuvyaza umusaruro twaricaye ahantu turiyumvira igiterwa dushobora kuduha umusaruro ugwiriye mu mwanya mutoya kandi w'inyongeragaciro dushobora kuronkamwo ivyo dufungura kugira dutsimbataze na ca civugo c'umukuru w'igihugu. Muwa wose uronke ivyo gufungura, umufuko wose uronke amafaranga. Aha turonka amafaranga naho tutabirya direct, tumaze kuronka amafaranga turashira mu mufuko tukaronka n'ivyo dufungura. Aratubwiye neza yuko ari mu mbona kazoza igihugu cifashe, igihugu giteye imbere na karengo n'umukuru w'igihugu uburimyi n'ubworozi, aho yabihaye ikibanza ca mbere, kuvuga ko ariko arakora ibishoboka vyose, ariko ararima igiterwa kitari kimenyerewe cane kurimwa ino mu misozi wacu. Umugambi wavuye hehe? Nizihe ntambwe vyagusavye? Nizihe ngaruka mbi muhurirayo nazo? Umugambi mu kuwutangura ni iciyumviro caje mu mutwe mu guteza imbere uburimyi kubera sanzwe ndabukunda. Ndakunda abarimyi, ndakunda n'uburimyi. Hama kimaze kuza mu mutwe turafise ikibazo novuga kari ikibazo kirimo n'inyishu. Turi mu gace abarimyi bakunda kurima ibiterwa vy'imbogaboga ku rugero rwo hejuru. Nk'ubu bariko bararima igice cyo mu Mwonga, aho usanga benshi bateye ibi bintu vy'imbogaboga, ibipiripiri nyene n'ahatari benshi, itomati, amashu, ibitunguru. Ariko rero ikibazo kihari haba ikibazo cy'iyo umwimbu wabaye mwinshi. Iyo umwimbu wabaye mwinshi turabura isoko, ugasanga tugurisha ku giciro giciriritse. Ariko iyo atari mu gihe cyo kwima c'ivyo biterwa vy'imbogaboga birazimba cane. Mu gutangura kurima iri piripiri sinarimye nanje kugira ngo mbe ndarigurisha ari piripiri nyene muribona, yashobora kuribwa ariko mfise iciyumviro canke umugambi wo kurihingura. Maze guhingura rino piripiri
bigakunda ko ubu nabitanguye harimo ibihingurwa bikeyi imaze kuronka. Tuzoja no muri ubu burimyi bw'imbogaboga dufasha abarimyi kubuhingura nk'amatomati aboneka ari menshi tugasanga ariko arapfa ariko aratakara. Ibi byose nivyo tugomba gutunganya muri uno mugambi wagutse. Ubwa mbere wari umugambi witwa Musavyi Green Spaces Initiative, aho nahavuye ndawuhindura nkawitwa APP 12 Vision, urimwo mu mbona kazoza nanje ngomba kugira dushigikire n'icumviro c'umukuru w'igihugu c'imbona kazoza y'Uburundi yifashe 2040 na 2060 igihugu giteye imbere. Okay, kera ko bavuga yuko umurimyi ari we mukene wa mbere, nawe niko ubibona, niko ubifata, niko ubishigikira? Je sindabifata nk'uko, kuko mu kuramusa natanguye kubaza ati mwafunguye. Burya umushinge wa vyose singaha mu Burundi gusa, n'ibindi bihugu bifise amahinguriro canke bifise ubundi butunzi karemano birakenera ku uburimyi, kandi hariho n'ibigeze ku burimyi buteye imbere natwe ariko twifuza gushika. Umurimyi siwe muntu akenye, siwe muntu aciriritse, ahubwo twari dukwiye no kumushigikira. Umurimyi niwe kirumara. Ntitwobaho tudafunguye, ni ukuvuga umunsi twobura isi tukabura abarimyi tukabura n'ivyo biva mu burimyi ntitworya ubutare, ntitworya n'inzahabu. Atubwiye neza yuko bariko barakorera ku mbona kazoza igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060, ariko kandi none uyu mugambi ko umenga ni muremure utwara inguvu nyinshi, uwukora wenyene bishika ukawukora na wenyene canke hari abandi mubufashanye? Ko twasanze n'abantu batari bake mu murima bariko umenga muriko murafashanya gusoroma, biragenda gute naho? Ndakora jenyene harya kuboko kumwe kuriyaga ntikwimara ubuki, bisaba yuko tugira hamwe n'abandi. Iyo ushaka gushika wihuse ugenda uri umwe, mugihe ushaka gushika kure ujana n'abandi. No muri iri zina ryino projet APP 12 Vision harimo A, sanzwe nitwa Abraham, niyo A itangura, na P harimo na Pacifique. Abaye niwo mufatanyabikorwa dukorana umwanya wose. Abandi nabo aho abasanzwe badufasha mu ndimu, nko gukurikirana ibi biterwa by'ipiripiri n'ibindi biterwa. Hariho n'abadufasha ku mpanuro, badufasha mu cerekezo. Ni benshi cane, turi umwe kandi tutamba twirorera. Turafise n'abandi barimyi two turagura uburere, turiko turaha imbuto bariko bararima kugira tube kwigwiza. Igiterwa ntikimenyerewe cane ino mu karere iwacu, ariko ni igiterwa gikenerwa cane. Aha twagize P12, ni P12. P12 harimwo ubwoko 12 dushobora kugira guhinguramwo ino piripiri. No kwa muganga irakenerwa ku batabizi. No guteka turetse iyi piripiri, aya mababi nyene turayakoresha. Abenshi bari basanzwe bazi yuko amababi y'ipiripiri akoreshwa, aya bahora bayarya muga twe ntizoyarya. Tuzokoramwo icyo bitwa feuille de piment sèche, azovamwo tisane. Tuzokoramwo ibirungo byo guteka inyama. Ico cayi rero ca tisane y'amababi y'ipiripiri twasanze ari ngirakamaro kubagumbije mu nda bagize constipation. Irafasha kuregera nk'amanzime adufasha kudigera ibyo twariye. Okay, aratubwiye neza yuko igiterwa c'ipiripiri kitari kimenyerewe cane gaha mu kano karere no muri komine, ariko arakoresha inguvu zose abantu bakigarukako bakirime bagikorere kinyamwuga, kubera ko gishobora kuvamwo ibintu vyinshi, ibintu atari kimwe. Ibi kirashobora kuvamwo isosi, ushobora gukoramwo amababi yo gukora imiti yo kwivura mu nda. Aratubwiye vyinshi cane. Ego reka tumushimire nyamba adacafise yongerako
canke impanuro, na cane cane ko urwaruka turi mu kibazo kijanye no kubura akazi, umuntu ko atokwishinga ahanze amaso leta, yokweza kwitunganiriza imigambi, vyovyo birashoboka? Kwitunganiriza imigambi mu gihugu c'Uburundi birashoboka cane, dufise des opportunités nyinshi cane gose, na leta y'Uburundi iratera intege urwaruka ko rutoguma ruhanze amaso leta ngo ko kumbure ko twize ngo leta izoduha akazi ngo tuzoja mu biro kwicarayo ihibambewe. Dufise isi Imana yahezagiye, isi imera, isi turonka imvura ikwiye, dufise na main d'œuvre irahari kuko ivyo gukora birahari ni vyinshi, n'abo kubikora barahari, kandi twege urwaruka nitwe nguvu z'igihugu, nitwe dufise inguvu, nitwe tugomba gukora, nitwe twonafashe no muri ya mbonakazoza y'umukuru w'igihugu c'Uburundi yifashe 2040 n'Uburundi buteye imbere 2060. Hama ipiripiri ni igiterwa coroshe kurima, kidasaba uburyo bwinshi cane, kidasaba amasi manini canke yagutse canke isi yose ishobora kuba. Urabona nko ngaha bagira ese twagize yabaye nziza cane gose, tugomba rero no kwagura ku buryo ubu dufise iyi space mubona ngaha, turafise n'ahandi iyindi mirima tutashoboye gushikamwo ubu nyene iriko irera. Twifuza ko ku mutasuro twogira umugambi wagutse, aho dushobora kuronka umwimbu ushimishije, umwimbu ufadika, kugira na wa mugambi wacu dufise wo muri kazoza wagutse wo guhingura, tuzoshobore guhingura ivyo twirimiye bimwe n'ibindi dukuye muri abo barimyi turiko turakorana, n'umugambi wagutse cane gose tuzokora w'amakoperative y'abarimyi b'ipiripiri, abarimyi b'imbogaboga, kugira dutere intege abarimyi basize imitahe yabo mu burimyi bw'imbogaboga. Murakoze cane, Imana nibahezagire, Imana ihezagire uwo wese ariko aradukurikirana, ariko turabonye abantu nyene, turabona ko muriko muratanga akazi cane cane mu rwaruka, akazi gashobora kubashikana aho nabo baronka amafaranga, ariko none uwoshaka imivyaro, uwoshaka imbuto yoshobora kuzironka vyoroshe, vyogenda gute? Nizihe mpanuro womuha kugira ngo nawe ashobore gutera iki giterwa aciyumvamwo? Nukuvuga ukeneye imbuto uno munsi turafise imbuto zisanzwe zitunganije, twiteguriye kunoze kw'ipiripiri ya mbere, imivyaro ya mbere itarasaza, igifise amaraso novuga akimeze neza akwiye, zifise inguvu. Nukuvuga uzikeneye arashobora nawene kuturondera tukazimuha, kandi ipiripiri ntinagoye, turashobora no kurondera imbuto, turashobora no kugira no kumuha izi piripiri nyene mubona izi, akagenda akikuriramwo imbuto akagira kugira nawe azihingure. Ariko kubera ipiripiri naho tuyikorako irakara, irababa, ushobora kuyikora mu jisho wayikozeko ikagenda ikurangiye. Tubwiriza kuko baze tubaha imbuto twatunganije, kumbure kuba ari twe tuba dusanzwe dukoresha, tukabona ko zimbuka, tunaba tunazizeye. Okay, aratumiye uwo wese yifuza gufasha mu iterambere ryo kugwiza kino giterwa, yuko ashobora kuza akamuha impanuro ukuntu gikorwa, naho yatubwiye ngo nta buryo bwinshi gisaba, araguha impanuro akakwerekeza gushika nawe, akagushika nawe aho amaze kugera. Reka tumushimire cane ko yaduhaye kino kiganiro, ko yaduhaye kino kiyago, reka bwire wewe wese uza kukibona ubwa mbere gisangiza abandi, kugira ngo aya mahirwe ntagucike. Ibi bintu ntidushaka kuvyigumizamo twenyene, dushaka ko tubibona twenyene, na wewe wese urabikeneye, kugira ngo ushikire imbonakazoza, igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, nawe inguvu zawe zirakenewe.
reka tubashimire cane, Imana ibahezagire.